Amahoro kuri mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH urababazwa n'ibitero bimaze iminsi bikogwa mu gihugu. Urongoye uwo mugwi akaba yasavye ko leta yobandanya amatohoza kugira ababikoze bashengezwe. Mu mabarabara ari mu mazone ya Buyenzi na Rohero ni mu gisagara ca Bujumbura arakeneye gusanurwa. Bagenzi bacu aho baciye babona ko ari amabarabara yuzuyemwo ibinogo. Murabikurikira mu idonido ryano makuru mu kanya. Dasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazina muntu aho mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH wiyamiriza ibitero bimaze iminsi bikogwa mu gisagara ca Bujumbura no mu tundi duce tw'igihugu. Mu itangazo ryasohowe n'uwo mugwi kuri uno wa gatanu urongoye Dr Sixte Vinyi ni Muraba akaba yasavye ko leta yobandanya amatohoza kugira ababikoze bashengezwe imbere y'ubutungane. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazina muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero vy'iterabwoba vyagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Carama na Gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Mugamba eka n'ahandi. Intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano. Umugwi w'igihugu CNDH urahojeje imiryango yabuze ababo kandi urifatanije n'abakomeretse bakiriko barivuza mu bitaro n'amavuriro bitandukanye. Umugwi w'igihugu CNDH urasavye leta y'u Burundi kubandanya amatohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Umugwi w'igihugu CNDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose baba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye, amajambo akokeza ingwano, inyifato canke ibikorwa vyose vyotera umudugararo nk'uko vyibonekeje mu misi heze mu bibanza twavuze, ikaba ari inyifato tunegura cane. Muri iryo tangazo kandi Dr Sixte Vinyi Muraba ahamagarira abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda maze amakungu nayo ngo yiyamirize ivyo bitero abandanye ashigikira leta mu twigoro two gutsimbataza amahoro. Turabandanya nano makuru nayo babwiye mu ntango ko amwe mu mabarabara yo mu mazone ya Buyenzi na Rohero ni mu gisagara ca Bujumbura ubu yuzuyemwo ibinogo bikaboneka ko hakenewe ibikorwa byo kuyasanura. Ayagikomeye nayo intwaro isabwa gutunganya ibikorwa byo kuyabungabunga. N'inkuru tubaza Ahmed Mutore. Amwe mu mabarabara yo muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yarabomotse. Aho twaciye imbere y'umutaga kuri uyu wa gatanu nko kwibarabara gitiriwe Ruvubu rihuza hakorera ishirahamwe Brarudi n'isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi. Ibinogo biharangwa bituma bagendesha ivyuma vyo kwiyunguruza bagabanya umurindi mu gutinya ko vyokononekara.
Kwibarabara rica hagati muri zone Buyenzi naho kuva ku isoko ya Ruvumera gushika kwibarabara rya 17 naho nyene harabomotse. Abaricamwo naho batashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi n'amasanamu basaba ko ryo kubakwa nkuko vyakozwe hagati y'ibarabara rya 11 n'irya 13 muri iyo zone nyene ivyatumye uruja n'uruza rw'ingendeshwa rworoha. Muri quartier Mutanga Sud zone ya Rohero naho nyene amabarabara yaho yarononekaye cyane agasabwa gusubirwamwo canke gusanurwa. Amabarabara asanzwe na Gitenge yuzuyemwe ibinogo cyo kimwe n'ibarabara Buyongwe rihuza uburaruko n'uburengero bw'iyo quartier ya Mutanga Sud. Ayo mabarabara yose twagendeye akaba akeneye gusanurwa ku neza y'abayacamwo. Nayo ngo yagikomeye intwari gasabwa gukora ibishoboka vyose kugira kingigwe ashobore kuramba. Arakoze mugenzi wacu Armel Motore mu makuru havugwa mu bindi bihugu amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gihugu ca Cameroon ashobora guhagarika ibikorwa vuba bikaba vyari vyasabwe ko ayo mashirahamwe gushika mu mpera z'ukwezi kw'icenda aba yashikanye impapuro ziyagenga zisabwa kugira babandanye gukora muri Sudani y'ubumanuko naho ivyimburwa n'amazu vyose vyaratwawe n'umwuzurira. Iyo myuzurira ikaba yatumye abantu bagera ku bihumbi 10 batizabo. Ni nkuru tubaza Sheila Irambona. Depuis 24 ans au Cameroun. Imyaka 24 nirangiye iryo shirahamwe ryo muri Cameroon rikurikirana ivyerekeye agateka kazina muntu mu bisata vyinshi mu gaco kimwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu 40 iryo shirahamwe ryagirizwa n'abatwara ko bafise ibikorwa banyegeza. Ivyo bikaba vyatumye babaha gasopo bakaba basabwe kwerekana ko bahora bakurikiza amategeko canke bugara amashirahamwe yabo. Ivyo bikaba bidakurikije amategeko ku bwa Cyril Hollande Beshon kubwiwe itegeko ryo mu 1990 rijanye n'ubwigenge bwo gushinga amashirahamwe muri Cameroon ntibivuga ko ati iryo tangazo ry'umushikiranganje rura gataka risa n'agasopo ntirikurikije amategeko kuko asaba ivyo adafitiye ruhusha arongera ko badashobora kuronka abatwara basaba ivyo bishakiye mu byo n'akarenganyo akarangiza avuga ko ataco batinya kuko bakorera mu mategeko. Ayo mashirahamwe akaba yasabwe gutanga ibipapuro bishika 10 hicemeza ko botangura gukora mu gihugu canke aho utwara ishirahamwe aba. Amashirahamwe yo hagati mu gihugu yo akaba ashigikiye ayo mashirahamwe mpuzamakungu nawe nyene bakagiriza ubutegetsi ko bama babagoye mu bikorwa vyabo. Iyo myidogo leta ya Cameroon ikaba itashatse kuyishura ko ayo mashirahamwe mpuzamakungu akaba yarafise gushika kuri uwa 30 Nyakanga kugira batanga ivyo basabwe. Sudani y'Epfo ikaba yafashe itegeko ryo gushiraho ibihe bidasanzwe. Imyuzurira yatanguye kuva mu kwezi kwa gatanu yatumye abantu ibihumba 400 bateshwe izabo naho ayo mazi atera indwara bamwe bakaba batoye kuzabaranywa ivyo bidengeri. No munyagihugu ati hari amazi menshi ariko imbere yuko bino biba twajya ivyo twitereye ati ariko ubu nta mfungurwa ziriho baraduha imbuto muga ntaho tubona two bitera. Akemeza ko yagerageje kubitera ariko amazi yabitwaye. Abatwara ako karere basaba leta kubafasha bakavuga ko abanyagihugu ibihumbi 7 bafise ivyo babuze kubera ayo mazi. Ati kuva kuri Nile gushika mu buraruko amazu 200 yarabomotse bikavuga ko kubera ingorane z'uburyo ishirahamwe PAM yabaye irahagarika ibikorwa byo muri ako karere. Une partie de son aide à 100 000 déplacés. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi naha duciye tuyasozerera. Mwakoze kuba mwadukurikiye mugire ibihe vyiza hiwanyu.